nk'abo bana bazogenda bwa mbere ntawuzi ko bazogira ico twita adaptation, ingene hariya bazokwakirwa, ingene bazobaho, si ikintu coroshe. Twe twabaye hanze igihe kirekire, ntibyoroshe, na cane cane bajanye ya ndero ya culture iri inyuma rwose y'ibindi bihugu. Turi inyuma ntitwihende. Sinzi rero. Bo ico ni ikintu gikomeye cane en fait, kuko na cyane cyane iyo ugiye hanze ubu wiyuguruye kuri competition. Mu Burundi washobora kuba mediocre kuko buri muntu ari mediocre. Okay, munyihangane siko ndatukana Abarundi. Nuvuga ko mediocre mu Burundi barayankuraje. Kuko mu Burundi ashobora kuba gushira nyene atakintu ushoboye juste kubera muzinanye na runaka kubera uri mu mugambwe. Mugo giye hanze d'abord ntuzoja mu mugambwe, nta bantu muzinanye, nturi wanyu, okay? Ntushobora gushika ushirira. Hakoze kwivyo, hakoze nuko kandi uhura n'abantu bavuye muri Chine, muri Inde, muri Philippines, muri Japan, muri Korea, muri Amerika Latine, muri Europe, usanga hari competition itagira uko ingana. Mu gihe rero ugiye udafise education d'abord ihagije, udafise ubukorikori, udafise ubumenyi, ico gihe niho cyo cubona tuca dutora bwabuzi busuzuguritse. Usanga ibibanza by'abasuperviseur twe ntitunavyegera. Kubera iki? Bwa bumenyi d'abord tutagiye dufise. Hanyuma ugashiraho kandi niyo ndero yindi novuga culture, work ethics. Bo kumbura abantu ningeyo tugiye turayidevelopansi numva umurundi kumbura birashoboka. Ariko usanga nk'abashinwa babazwi, abahindi babazwi ko abantu bakora cyane, mugiye kuri ko interview n'umushinwa bakimubona bamenya ko wewe aza kukurusha gukora nubwo batabara kwaza na interview. Bon, nibutse kwanza twiza kuja mu nama imwe yari seminaire, hanyuma hari ibintu bita ni nka warm up, ibintu vyo kumera nk'abamenyeranye, nk'abagiye kumenyera, navuze ngo ni ice breakers, bakabaha agakino mukina. Muri ako gikino bavuga ngo mwandikemwo ibintu uzi neza, things you are good at. Hanyuma mukavyandika muri nka babiri, mukandika ibintu bitatu, uwundi akandika bitatu, mukabimeranja. Hanyuma mubisomye bajya bagaca badevina bati uwo muntu bavuze, uwo muntu ivyo bintu biriko ninde. Nk'akarongo nkaje nkavuga ni bon, jewe mfise abo tuvukana 8, nawe akandika mfise ndazi gukina tennis. Bagaca badevina ati muri abo bajya babiri ni ndafise abana 8 ndazi gukina tennis. Bo ico gihe je nandika ko ko nari nzi ibiharuro. Bo je nanzi ibiharuro bibaye c'est pas no ngo nari nzi byinshi. Mugabo abantu bice bibaza donc bumvikanye bo donc inanimité bavuze uwo mushinwa wari wazi ibiharuro. Dorde deja ko nyene yo voilà, neza ko mutahura abantu muri Europe cyane cyane. Mugabo umusenyeri kuvuga ko tugiye hanze dufise iyi ndero, both iyi ndero yuko twize ubusa kandi yuko hariho ibintu vya kite tutigishijwe, uje usanga ubuzima butugoye. Ejo kuri Facebook navuze ko atamuntu agomba kuja inyuma ya vola atazi gutwa, atafise assurance. Urashobora kuzamva umurundi afata ahantu yagonze umuntu ata assurance afise. Koma? Nta muntu muzima aja kuri vola atafise assurance. Ivyo ntibishoboka. Ivyo ntibishoboka. Mbona ibintu byinshi nkunze kuvuga turahanura natwe turabwirana, no kubera nyene iyo ntuze iyo mindset twakuye y'u Burundi ya ntacoyisme, ntaco bitwaye. Assurance irashobora gusubiza inyuma imyaka 20, okay? Ugonze ikintu cy'ibihumbi 30, 40, 50 udafise assurance, you are dead. Okay, uzobwa buca buba futi. Mbona ibindi byinshi kumbure ntovuga ngango ndandire, muga cyavuga ko ibintu hakaravuga ko umuntu abaye hanze arazi yuko ugiye hanze utari competitive, ubuzima buca bukugora gusumvya babandi muhuranye bavuye mu bihugu bari competitive kandi bize ibintu by'akamaro, bo bashika bakora akazi kazima, nawe ushika utangurira A0. Uhere mbe no kuvyo vy'indimi. Ugiye muri Canada utavuga Ifaransa kigorosoye, neza ko badiscrimina, I don't know. Ico nzi no kugiye mu vyongereza utazi Congereza, c'est un problème. Voilà.